Composante ya gatatu yo muri payeje ni ibintu bijanye na insertion socio-professionnelle. Murabizi ko hariho ugwaruka rwinshi rushaka akazi budakeneye ivyo bintu byo kuja muri entrepreneuriat n'ibindi, kandi de toutes les façons vyogorana yuko abarundi bose abajene bose baba ba entrepreneur. Mugabo ikibazo aba bajene bakunze kugira nuko iyo bagiye gusaba akazi babasaba experience. Iyo experience kenshi nabo baba bafise kubera ko batarigera bakora. Muri payeje rero turagerageza uno munsi guha possibilité aba bajene y'ukuronka ama stage de premier emploi maze bashobore kuronka uburambe mu kazi. Mwari bibonye resama twaragize appel à candidature kugira ngo aba jeunes batange ama dossier maze bashobore kuronka ama stage de premier emploi. Twuguruye dushaka kurukwita aba jeunes 2000. Dusaba ama dossier mu isomene zibiri twari turonse hafi 2020. Twari dukeneye juste 2000. Bisigura ko hariho aba jeunes niyo turonka ama chance y'ukuronka ibibanza 2000 hari kuba aba jeunes 2018 bari kutaronka stage. Kuri zero stage twari dufise prévision yuko tugira 2000 stage, mugabo au final twashoboye kuronka ibibanza 1866. Kubera iki tutashoboye gutanga 2000 nuko stage tuzitanga turonse ibibanza. Ama entreprise yo mu Burundi aremera kuduhera ama stage aba jeunes. Hari rero ama entreprise ari yemeye kuduha ama stage muga mu nyuma ntibashobora kubikora. Kuri abo 1866 1700 bari hanze ya payeje, no kuvuga ko bafise ama stage mu yandi ma structure. 165 bari muri payeje. Iyi rero composante ya gatatu inajanye n'ibintu bijanye n'akazi, les emplois. Bega aba emploi meze gute? Ama emploi rero kugeza muri 2025 le payeje iprevoya kuba ifise imaze gucreya ama emploi agera ku bihumbi 200. Ubu uturiko turavugana payeje imaze guha akazi abantu bangana 181. Kuri abo 181 138 n'abagabo 43 bakaba abadamu. Tugereranije kuraba imyaka 96 kwijana babo bakozi ba payeje bafise munsi y'imyaka 35. Bisigura ko le vœu ivuga yuko payeje itegereza kuba iya ba jeune niveau iri respecté nga muri payeje. Muravye nk'abakozi bose barikora mu macommune imyaka y'amavuko iri autour de 1990 kuduga. Hanyuma ayiko nakazi twatanze icyo umuntu yokwita les emplois réellement créés. Hariho rero ivyo twita ama emploi potentiellement créés. Murazi yuko le but ultime ya payeje ni ugufasha ugwaruka mu gukreya akazi. Nayo ma financement dutanga ihangiro abafise nayo gutuma hashobora kuba ubuzi buba créé. Duciye turaba rero kubijanye n'abajene bari impliqué. Murabona muri agriculture dufise abajene 2441. Ku ma projet y'ingurube n'inkoko dufise abajene bangana 3776. Kurajya ama projet abajene batanze en ligne dufise abajene bangana 1597. Le total donc yama emploi potentiellement créé ko twe dusupoza ko umujene aronse financement muri payeje aba ari umujene aronse akazi. Mugabo ngankoresha la notion de potentiellement créé kubera ndi dushobora kuba sur yuko ako kazi karama cyangwa akazi kukuri kubera turashari au début. Nico gituma rero ubu dufise aba jeune bangana n'ibihumbi 9814 ba by'ubuzi buri potentiellement créé au cours de son semestre. Composante ya kane ni composante ijanye n'ibintu by'amafaranga. En fait ni composante de la gouvernance. Ngaha ivyakozwe ni vyinshi bijanye na formation de personnel, bijanye n'ama équipement y'ama bureau aho simwicaye, bijanye n'ukugura imiduga, n'ukugura amamoto y'aba provinciaux, bijanye n'ama consomable yo mu mabiro, bikaba bijanye no kwekipa amabiro yose yo mu ntara n'ama frais de fonctionnement yo mu macommune n'ama province.